muri rwa rukurikirane ko guhura n'abakuru b'ibihugu, abarongoye amashirahamwe atandukanye, abarongoye ibisata bikomakomeye, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yahaye umubonano nyakubahwa Shinya Ishizuka, akaba ari uwutwara umugwi wa Afrika mu shirahamwe mpuzamakungu yitwa Itoshu, isanzwe ifise ubuhinga cane mu vyerekeye gushira imitahe mu makungu bene mu budandaji. Uwo mwubahwa rero Shinya Ishizuka yaraje aje gushikizanya n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi icifuzo co kuzana ibitahe mu gihugu c'u Burundi, cane ko iryo shirahamwe Itoshu isanzwe iri mu mashirahamwe 10 ya mbere akomeye hano mu Buyapani. Kuzana imitahe rero mu Burundi no guteza imbere igisata c'ubudandaji, ariko ashimangira cane ku gisata c'ikawa. Yaje rero yifuza gusimbataza ico gisata kuva ku ntango gushika kudandaza ikawa ry'u Burundi hano mu Buyapani, kuko basanzwe bafise n'isoko rinini gose. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yamwifurije ikaze kuko ico cifuzo ciwe gisanzwe kija kwishura kamo yateye abagwizatunga bo kw'isi yose harimwo nabo mu Buyapani, ari kandi umugambi uza uhuye na yambona kazoza 2040 bene 2060, kandi umugambi uje hageze kuko haherutse gushigwa habona umugambi w'iterambere w'igisata c'ikawa. Rero yamwifurije kuza gukorana n'abari mu makoperative y'ikawa kuva ku ntango, ni kuvuga ingene barima ikawa bayihingura gushika ku musozo, ni kuvuga kuyidandaza no kuyicuruza mu mahanga. Rero yanejejwe n'uwo mubonano, aramugurira imiryango, aramwifuriza kuroranirwa i Burundi, eka mbere nta nkeka afise yuko imutahe azoshira u Burundi azowugarukana, azokunguka, kuko ari igihugu gifise amahirwe menshi cane.